rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iri rero ni itangazo rireba abene igihugu n'umukuru w'igihugu muri rusange. Umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye mu gihe gushika ubu ngubu atangingo nimwe ishoboka ariko arafata kubijanye n'abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko aragirizwa n'umuhari wa M23. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero na amakuru ateye ubwoba nyuma yuko hari abasirikare b'u Burundi batanguye kwiyahura nyuma yuko hari amasanamu ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro. Bikamu nyuma zuko hari n'abasirikare b'u Burundi gushika ubu bariko baratoroka bandi bagaheba igisoda bagaca baburwa irengero mu bisata bitandukanye. Ari navyo rero tugira ngo twumvirize muri aya majambo akomeye cyane ajeje kudushikira mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Abatwumviriza muri ngahi Gitega ku murwa mukuru wa politiki na mwese muriko muratwumviriza muherereye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura muhawe kaze kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye mu Kirundo bari mu Kirundo na mwese muri Muramvya mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Rero reka nsubire rero ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone canke subscribe bivanye naho muherereye. Reka rero amakuru yacu tuyatangurire ku ngingo nkuru zikomeye cyane zejeje kudushikira zivurwa mu gisata ca politike. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye arashobora guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'ibihejeje imisi itari mike y'ivyibonekeza. Gushika ubu ngubu rero M23 nyuma yuko yagereza leta y'u Burundi gutwara kandi kohereza canke kurungika abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gihe umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye ariko arakoresha ubujanja n'ubuswayiri nk'uko yahora abishikiriza. Umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye yoba yaranze amasezerano yari yagiranye na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa nyuma yuko bari bagiranye ibiganiro bikomeye cyane. Bica biboneka yuko rero umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yoba yibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane ububeshi. Ni gute rero umuntu yoba ari muhuza hagati y'impande zibiri ziri mu matati ariko agaca atandukira akaja gufasha urundi ruhande rumwe? Ibi rero bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nkuko bishikirizwa n'abasirikare b'u Burundi yoba yarabandanije abadandaza na cane ko bariko barakorerwa ihonyabwoko na cane ko abasirikare b'u Burundi bamwe ariko bagaragaza umubabaro. Abasirikare bacu rero bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko bariko bandanya bagaragaza umubabaro wabo yuko bariko baratotezwa n'igisirikare ca FARDC nyuma yuko co nyene kibatana urugamba kandi cekababwira amajambo akomeye cyane avuga yuko bo nyene baguzwe kandi bishurwa amafaranga menshi. Ibi rero vyose nibiheza kandi bibangamira kandi bibandanya gutosekaza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turababaje cyane nibiriko birabanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye atangingo ariko arafata. Ivyo rero bikabishikirizwa na bamwe mu basoda b'u Burundi baherereye irya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma y'amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero ibirabo umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste ndayishimiye n'ibindi biteye ubwoba ari navyo nyene tugira ngo twumvirize tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Rero reka mbaye kaze muri ibi vyose biriko biradushikira nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nsubira kubakengurukira cyane inshuti banywanyi kuri mwe ajeje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko kariyonda gusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyano nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Umubabaro rero w'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nkuko bahejeje kubigaragaza. Ibi vyose rero byo bari vyo bigiye ukwegeranya n'icuba General Major Evariste ndayishimiye akarambaraye. Murakoze kumva ijambo. No munsi ndabona hari abarundi bene wacu benshi baje kuvuga kuri iki kibazo ca Kongo. Biranshimishije kuba twumvise ivyiyumviro byabo bitandukanye. Ariko jewe mureke aho mpagaze kuri M23 sindi mushasha abantu benshi baranzi aho mpagaze ikibazo ca M23
ndaciyumvamwo no mu maraso kandi ndabimazemo imyaka myinshi ibibazo nk'ibi ngibi ndabibayemo. So ku barundi bene wacu ntashaka kubibutsa ntibigire isingirankana, ibibazo si vy'uno munsi bitanguye ejo canke hirya y'ejo. Kuva CNDD yaza mu gihugu barabizi igituma CNDD yaje muri kiriya gihugu n'abayizanye nuko itwaye igihugu. Kuvuga ngo kwizera igisoda c'u Burundi, nta gisoda Burundi bufise. Igisoda gihari mu Burundi ni igisoda c'umugambwe NDD, nayo igisoda c'u Burundi caranasambutse. Edayereje ibi bisoda tuba twarasigiwe n'abakoroni ntabwo bari bisoda, kuko n'igisoda abantu bakora baje kugira kariyeri, nka kurya umuntu ashaka kuja kuba umu-engineer cyangwa umu-docteur, umuganga, agakorera guverinoma, akaba umufonctionnaire wa leta, agahembwa umushahara. Igisoda kitagiramwo ubutwari ntabwo bari igisoda. Je ndaprefera no kubona umusivile w'intwari hakubona umusoda w'umufonctionnaire. Kuri je nkaho umengo ndamubona ari nkaho ari umuskuti. Abasoda b'abarundi burya ngo wigiza agatebo ayora ivu, ubugabo burihabwa. CNDD ije muri kijya gihugu, ivyo bakoze vyose barabibona, nta kintu gishasha na kimwe kiriko kirabona umunsi batakibonye. Cyangwa nirambo kutavuga ati nukutaraba imbere. CNDD yashitse ishiraho utugroupe twabo, bakaja kubonana bakagira inama zabo mu ma weekend, bagapanga ivyo bapanga. Abandi b'abatutsi nabo bari ku ruhande nta numwe acakora, barindiriye bategereje nkaho umengo sinzi bo bava hariya bakaza bagapangura kiriya, uriya bakamushira hariya, uriya bakamwica, uriya bakagira. Aba barundi barabizi n'abagenerali bangahe bishwe mu Burundi, kandi harandi bagenerali basoda bahari bakigera sinda bibazwa ntibayibubona. Hari umugenerali yishwe n'umuryango wiwe n'umugore n'abana saa 2 mu gatondo izuba ryaka, nta wundi mugenerali mu gisoda n'umwe yavuze. Icambabaje nuko n'umwana wiwe yari muri yo modoka baheje kurasa, bagiye kumumarira muri hôpital militaire. Uribaza umugenerali bishe n'umugore wiwe bakamwicira n'umwana wiwe bakanamusanga muri hôpital. Abandi bagenerali muraho ubundi mu gisoda mu bari united as a family, friend, as a team, niko mutegerezwa gukora. Ikibabaje umwe kikababaza uwundi. Abandi bagenerali nubwo yaba ari n'umugenerali w'umuhutu ntivyari ngombwa ko biba ari umugenerali w'umututsi cyangwa kiniki. Uwo mugenerali wari wese yitwa ko ari mu gisoda yamize akabuye k'abagabo, yari guhaguruka akavuga ati ibi ntibibaho, ntibikogwa. Hari undi mugenerali yiciwe muri prison, yari yagerageje kuja muri coup d'etat, nabo baramubeshe aja mu bintu za coup d'etat, kandi ari umugenerali w'umwana mwiza cyane, abarundi bose baramukunda, yari intwari. Ico yazize kuba yari ko arashaka guhindura ubutegetsi bwo mu Burundi, ariko nta na rimwe binigeze numva n'umundi mugenerali no ngo ahaguruke ngo akondane ico kintu. Yarishwe. Abarundi bose bari ngaha barabizi. Kangahe abasirikare bo mu Burundi baguye muri Somalia, abasirikare barenga 70 ku munsi umwe Al-Shabaab iba yabarashe. Ariko ntuzumva igihugu kivuga ati twabuza abana b'igihugu, reka dusheho ikigandaro cy'iminsi 2 cyangwa umunsi umwe, cyangwa ijambo ryo guhoza amarira iyo miryango. Ntivyigeze bibaho. So murabona intwaro idutwaye Uburundi no munsi. So biragoye kugira ngo abarundi tuzohaguruke ngo tuje kwisemerera tugira iki niki. Twaramaze kubona ivyo ari ikigamije n'icyayizanye. Turazi ko bose baje bava mu ishyamba bafite ideologie y'ibi by'amacakubiri. Bageze ku ntwaro baja guforma abandi bantu muri Kongo, baformwa n'intera hamwe kiriba ondese. Ibaze mufise igisoda mu gihugu gihembwa cyuhereza amategeko n'iki niki, mwacanze muvuye muri Arusha, amasezerano y'Arusha, mugiye guforma ikindi gisoda cyo kuzoza gukora iki mu gihugu. Saba abantu kuvuga ngo naba engineer mugiye guforma, saba ganga mugiye guforma, saba docteur mugiye n'abantu bazoza gutemagura abantu kuko bariko barigishwa n'intera hamwe. Muga ivyo byose byarabaye mu Burundi. Abandi basoda bari mu gisoda nta na kimwe bavuga. Hari umuntu yacishijemo avuga izina ry'umugenerali yitwa Niyongabo Gervais. Yatanguye neza akorana n'abadede, ariko bamubonye cyo bakoze niki, bamufasha bamurungika muri Côte d'Ivoire, bamuha akazi amara y'imyaka 2 ahembwa amafaranga ya Nations Unies, agaruka mu Burundi yatunze. Ubu ari muri retraite, imbonera kurashobora kumufatika mukubita amakofi kwibarabara, nta na gishafisa avuga uno munsi.
so uwigiza agatebo ayo rivu ariko hariho undi mugari mu kirori bavuga ati ngo burya ngo ukurusha ibijumbu agutwara imbwa. So nivyo zabayeho mu Burundi. Abasoda bari mu gisodo no musi bakorera inyungu z'umugambwe, ntibakorera igihugu c'abarundi, ntibagwanira abarundi. Kuko muri 2015 abana ugwaruka barahagurutse baravuga ati nkuru nziza iyi manda si yawe, turavyanse. Guess what? Abasoda nibo babaye imbere kuja kurasa abo bana. Yaba barabasoda bakunda igihugu bari kuja kuri side y'aba bana, kuko nico bashinzwe, nico binjiriyeho kuja mu gisoda. Nico gituma mvuga abarundi bene wacu jewe ntituzumva ibintu cyo kimwe, ntitubibona cyo kumwe, kuko bobo sinzi petete bavuga ati nugutinya simvuge. Yego hari intwaro ya vyogora duhuri, uvuze bakakumena umutwe. Mugabo yiri umuntu ufise ubwenge waramagiye mu gisoda, wigishwa kwidebriya mu masituation ayariyo yose. Naho boguta muri fore Amazon ntucu ugarama ngaho ngo igikoko kize kikurye, utegerezwa kwigwanaho, kwidebriya, gusavayivinga. Nico kintu ca mbere bakwigisha ugeze mu gisoda. So rero umaze kubona uri mu gihugu c'u Burundi utegerezwa gusavayivinga. Hari abasoda abandi bavuyemwo barahunga baja hanze, ariko barindira abagenzi babo ko baza kubarejuna, ntibageze baza, bagumye mu gisoda c'u Burundi. So abo baprefiye kuguma mu gisoda c'u Burundi, je ndavuze ati abasi n'abasoda b'abarundi babaye abasoda basendete. Ni nayo mpamvu no musi mumbabarire, sinifuriza umuntu gupfa, ariko iyo bapfuye nta mubabaro jewe bintera, kuko niyo nzira bahisemwo. Bari bafise ubundi buryo bwo gucamo. Eske hari wamubujije niba ageze muri Kongo kubandanya agatraverse, bamaze kumubwira ati M23 iri hari ya traverseje akagenda, cyangwa abandi batangura kurasa sindamwigisha uko iyi reporting arashobora kwimenya uko ngere iyi reporting akagada akaja muri M23, nashika muri M23 akerekana ubwenge bw'iyo ko iyo koze bamuzanyemo, nasabe igikoresho afasanye urugamba na M23 nk'abandi, ntarigende kubabera ko muzigo, nafata igikoresho nawe abandanye, kuko ingorane zimuri kajya karere barazizi. Sendede irabikoresha misi yose, irafise ideology igenderaho, kandi subwa mbere bibaye nivyo tubayemwo. Barisha abantu, interamwe zaraje mu Burundi muri 2015 zikica abana zikabashira kwibarabara, zikica abana zigasiga intumbi kwibarabara. Ibi navyo n'umutegetsi w'u Rwanda yarigeze kubikomoza ko arabivuga. Hama abandi bantu bavuga ngo yavuze ngo yakritike ngo politique muri diplomasi ntibibaho. Kagame yaravuze ati mu Burundi abategetsi bahuragira ugasanga intumbi ziri on streets, zari ikize ko bari bandi babikora ivyo ngivyo, zari intera hamwe. So abarundi b'abanyagihugu je sidabakondana, ariko aba basoda bize kwidebriya no kwidefanda sindabumviri, sinumva na gatoyi, ntibinyizira mu bwonko bwanje. Sinzi abandi barundi muzomfashe kugira ndavyumve, ariko jewe sindavyumva ukungene umuntu w'umumajoro koroneri muzima ubayeho gute, wemeye kuzogwanira igihugu cawe. Iyo ubonye hari itegeko baguhaye urafise uburenganzira bwo kuvuga ati no, kandi iyo ugiye kuvuga no mu bantu nk'abasendete ntubivuga no ukoresha igikoresho baguhaye ugasohoka ukagenda. Reberiyo zitangura gute? Twabonye intambara, Museveni yatanguye abantu bangahe? Batanguye abantu 27 n'inkoho 11. Inyuma y'imyaka 5 bari bashitse ku butegetsi. None mu Burundi harabuze abasoda 30 bashobora kuvuga ati turagiye ku ruhande tutangure reberiyo. Ikibiri hahandi nyene kuba ari abasoda batagira ubutware. Nta musoda ari mu gisoda mu Burundi no munsi avuga ati jewe ngiye gupfa kugira abarundi baze babeho neza. Abayeho kugira rindira umushahara, aronke credit, abeho ubuzima nk'abandi bakozi bose ba leta. Uno munsi raba ingaruka wishwe uri under commanding y'intera hamwe ya Omega. Uri umuntu muzima wize ukaza kwicwa uri under amategeko ya ntuza Omega, birateye n'isoni. Nivyo bavuga ati wanka guha igihugu cawe amaraso akanyobwa n'imbwa uja kugwa muri Kongo. So aba barundi bene wacu bakuriye guhumuka, bavuga ati no, ibi biriko biraba, reka dushigikira ahubwo M23 niyo gakiza. Mugani wa bayitegereze nka ya nkuru ya gakiza y'abakizwa. M23 niyo izoza kudufasha ibibazo biri hariya. Sendede yagize yakoresheje formation abana b'abahungu barenga 40,000 mu Burundi. Ibi vya wazalendo, izi politiki za wazalendo Tshisekedi azikura hehe? Azikura mu Burundi.
ibi byo kunyuruza abantu Kinshasa bakarasa hirya no hino umuntu akavuzimangana cyangwa bakamufata bakamufunga, ibi byose twabiciyemo mu Burundi ni methodology y'abarundi kandi nabo basinye amasezerano yo kumufasha. Uriya ministre w'interieur niwe yagiye muri Congo kuje gusinya amasezerano muri Kinshasa, barafite ubufashanya, barahabwa, barakorana bagahana nayo mafaranga kugira baze bamare ubwoko bw'abantu. So ikibazo kiri hariya iwacu muri kajya karere Congo, okay, iri mal géré, hariho injustice, hariho discrimination, ikibazo cha M23 rwanira afise cause ziri valable, mugabo hari ikintu hejuru yavyo cha ideologie génocidaire yarabaye mu Rwanda, yarabaye mu Burundi, n'uburi kwiraba muri Congo. So abantu bitwa ko ari minorite nibatishira hamwe, kuko l'union fait la force, nibatishira hamwe ngo bagwanye umwansi, bizohava bituma abandi bantu bapfa nk'uko twabibonye mu myaka ishize. Ariko Imana nayo ntibagirwa bayo, ni bake beza M23 batera imbere nk'umuzinga, Imana izobafasha kandi bazoshika ku ntego zabo. Murakoze.